wowe uri muri babagore babasireye kwini baguma bagenda cyangwa ufise ubungu mugendana ugomba kuzobugendeza muri reka basi ngume ndayabitse zana amafaranga umuntu yubake reka ngume ndayabitse uyabika gute nese iwaje akiri mu mva yarazutse ni muzima ufise imana ufise umuzigamye mpande zose nk'igice n'urukundo ndakomeje singisubira inyuma ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira kongihema umutima ugitera babandaya ngo iki Shalom shalom amahoro y'Imana abane namwe ni Babalao mama twafa solution woman madam Kizimana mama Alasia ndabaramukije cyane amazina sinavuga best influencer nashaka kubashimira imbere ya byose mbaje kwifuriza umwaka mushasha mwiza wa 2026 ndabashimira ukuntu twabanye muri 2025 n'indi myaka yose twabanye tuzinanye tukorana mudukunda ufise byinshi byo kuvuga mugabo urumva kubera ndiko ntegura prank cyadumva byose bicaye bakajagashi urumva nabiravye ndabiraba ndavuga ati abakunzi banje abakunzi ba solution couple barakumbuye prank nta kuntu no bahereza umwaka ndabanyoteza kuko nabone ntacyo batankorera ngo nezerwe ngo nishime ndashimiye abantu bose bampaye amakado muri uwo mwaka n'umwaka wahera uwo mwaka niho narose haya mwaraje kunyibarusa ku bwinshi ndoryohirwa ndabashimiye abantu bose ibintu byinshi nyene hari uwo ndaheruka kumpa kado yanditse ku murani yishenete yanditse ko Babalao ndabirara kuboneka ibaze ntiyumvire ngo andike ko Fanira Vene cyangwa kidi yanditse ko Babalao naniona ndabishima umuntu wampaye aka kado abampaye amakado atandukanye ni byinshi abangiriye Noel mu buryo butandukanye n'abandi bagomba bangiriye Bonane ndababona abantu mugombe mungirire Bonane ni kwa kundi hahandi ndabashimiye abantu mwese ndabashimiye abadukurikiranye ndashimiye amakampani twakoranye ndashimiye ndagowe baranyirukana shere wanje ndagushimiye twabanye neza abana banje ndabashimiye abavyeyi bacu ndabashimiye abavukanye ndabashimiye mwebwe mwese ndabashimiye igihugu cyacu ndagishimiye muranyibutsa abagenzi nagecho nibagini ishengero ndabashimiye mwese ndabashimiye rero natakuye prank tugombe tugende ku kazi urumva ariko ngo mbanze nkore umuti ndi kumwe na Alasia inguramuze kako bagoma bavuga ngo yashaje kunsumba abatamuza Alasia n'uyo imfura yanje murana uko nakujije urumva rero hanyuma ndambaza ndabaketse cece murumva rero abariko barakurikirana mwamikazi murihe amaboko hejuru abantu bashigikira ko nohemukira ujya mutama yamfashije akamfashiza n'umugabo ntapfe abantu mushaka ko ndamuhemukira muko wapi abantu nabo mushaka ko nsubirana na mpemukira yuvinari muko wapi none jewe nkora iki ushobora kuba uri mu bibazo bitandukanye urangije umwaka uri mu bibazo wibaza ati nkora iki mu bibazo by'amafaranga ibibazo by'amagara ibibazo byo guhitamwo mu byo kubakana ibibazo byo guhitamwo icyo gukora uvuga ati nkora iki kwimva nkora iki cyangwa nkora iki cyangwa ariko ndagomba kubwira ko hariho Imana isobanura ibyasobanganye ndabasengeye ngo umwaka utarahera Imana ibagirire neza ibahe direction ibereke icyo gukora ibereke icyo
guhitamo kuko imana yo ni izi amashwa meza ashobora kutugirira akamaro. Umviriza rero kubera ngo manikangarika sinoguma nkora ntari insécurité. Reka mbanze arakamurishira hari inyuma y'imodoka icumanura iki kugira niyaza nze kumutegera hanyine. Ya ibindi tuza kwivugana hanyuma mvuge nisanzuye numva bise ibintu byinshi byo kuvuga mugabo urumva sinisanzuye. Sinuke no gushira hariya. Be. Let's go to Lagos. banabishyize ahantu hamwe nkasanga ibintu wabihinduye nkunda ndabuze wanshiriye disque dire yanje. Ayunga. Umuntu arapanga ibintu ugaco. Ebe nawe uratanga imihari akiri mu gatondo. Zapanga ibintu abisa uko yabisize. Nije disque nayo kwitora kugira bwende gose. Nyine washaka gushika kugira gusa. Ahubwo gusa je byahindutse burya singenda ku kazi. Chese nitujana. Nekumenga washavuye. Oya disque no ndayibuze nayo mbanza gukora gute. Sanga wazite ku kazi jejo nayo nigeze mbona. Ntugenda ku kazi rero kubera. Abadamu ngombe ndindiri bakumbaza ngaha. Wowe wari bavuze yuko abo bantu muzoyagira ku kazi. Ega nasanze babe ino mu bice byo mu cyarama. Nico gituma naciye mpitamo kugira. Rero ndagiye. Gusa nyine ariko nasanze kugira. Mugabo uri kuranira ubwo bukuntu ucavuye. Ndagwinshavuze niki. Gusa nturi serious twe twavuye k'abantu bakirira ku kazi uvuze ko baza ngaha muhira. Ubu ntibantu hateguye n'ibintu bazimana. Oya ntavyo kunzimana barambikana n'imodoka y'iwabo dushatuza. Baryohe. Kiraho nyene nta birenze. Niko mengo yashavuye. Shite ndagiye ugende mbona ibindi bintu nshaka ko da. Cukuranira ubwo n'ibintu nshaka kubwira. Ahubwo uze kubwira. Nze kurabaziya mu nzu ndetse neza. Sawa gusa basi ntaco nawe washavuye reka ntaco ndagushimiye kubona umwaka ukombohere. Utankubise n'umwaka uraheze utankubise. Akwere buya ariko nawe bwihangana we warukiye kubona yanke kugutikura. Nuburi wewe niwe nk'ubu disque ndayibuze. Bina wazanye. Musanze yeje ntabandi umugabo yihangana bamaze kugutikura. Kubira umuntu w'umugabo apanze ikintu. Abana ni batumva. Umuntu w'umugabo apanze ikintu ahantu agasanga ntikigihari. Ubushatse bwo ko ndukwangara. Nyine n'urwangara. Yesu. Ubu ibintu je turumpanga ibintu. Ko je ibintu byo ibije ibintu bya by'ibipodozo nawe kiba caguye hasi kusanga nacigera. Babarira bazi. Nega bedushwa ne kumpera z'umwaka frere. Ya shiri wande byahise. Sawa rero ndagushimira ntaco ko n'undi mwaka nyene oheze tukibanye neza. Ndakwifuriza umwaka mushasha ntago untanga ngo ukwifuriza. Waracereye ugira abakoneseri ubu ntatangiye kunyifuriza. Barasande bakwifuriza umwaka. None je sindi umuntu w'abantu bose. Wowe ntawe uba ukwifuriza. Ciao, tunashatse kuvuga wavyumvise. Mvuga rero sheri wande. Ya rero kubw'ivyo nashaka kubwira ibanga naguhishije. Kubera ko nabonye ibanga abo bana. Isama banga abanyegere. Kwa nyine nabonye n'ubu ndabikubwiye ko nyine nabonye yuko nambo n'ubundi ucihishahisha umugabo uzi guhisha inzara ntaco kadakubwiye kugira ngo nejo mfuye cyangwa negejo mfuye ntibipfuze ibyo bintu. Nibikirere. Nabisa 250 millions nabitse. Ndabise 250 millions nabitse. Kagufina wa mukobwa. Kurafina. Ndetse 250 millions ntingeze ndakubwira ko mfise. Kuva twigira amayaje kubera nyene numva navuga tereka ndabiyo bija. Harike no sanga nyene hama rero aho nyene biseriye. Niko mungamigyohe. Wende ko ndiyumbira ngene wowe ufite 250 millions wayakuye nyine. Nakuye. Nerebe je wasanze nakora. Wasanze ntakora. Nasanze nibeshijeho. Sa? Ntibikujyoheye. Oya ndiko niyumvira nimba wowe yafise.
ku kuntu wo gushira amanga ukabika amafaranga umwaka umwe imyaka 2 imyaka 3 imyaka 3 yaheye ino tugikundana gusuka mu vyite ko twari umwe twatanguye kuba umwe tubaye gusa nyine ariko tugikundana kubw'ivyo mfise byose nyine abagabo nyine navuze ati umva ari ntabwo nge nari mfise nari David no sinosanga hariho n'utundi wamije rero no kugumbuza n'intambara kandi ndiko ndamenya amafaranga yihe ari kuri konte wayakuye sabagabo bayaguhaye ndetse se nkani miliyoni wayakuye nakoreye nisi nkora none wowe ntitwamenye inkora ko barakora konsumbe cyo katawe nari mfise ayo mafaranga none mani hezagira kumwe umva urafise imana guhezagira abantu basi tubirebe begenda ku kazi ba none ari he ari kuri konte hariho konte mfise ntarakwereka none rero umuntu arashaka kuvuga ukuri mbwa mukaca mu ufise konte utaranyereka imyaka 2 ufise konte utaranyereka ese nabwiye gituma nari naguhishe iri muri he banki urakoze kumbwira amabanga rero nashaka kugira ngende kuyatora ngura imodoka shaka imodoka ishasha kuyibona nyene shaka bana kamodoka ukuntu gasigaye gashisha kinibaza katabwe ngufise wowe ufise amafaranga ngana gutyo gacukenda kugura imodoka yazane twubake imodoka zibiri za 55 million hanyuma zana ayo mafaranga atwubake nimba uyafise utari kuri bicere yazane twubake ivyo bintu vy'imodoka ni matakamaro bifise wumvise rero wenda kubwira amafaranga wanje nkabwira ikintu nshaka ko yakoze ukacuvuga ivy'iwawe kubaka n'umugabo yubaka nje nubaka Chini gusa nashatse kugira ninagura iyo modoka ntavyo wewe zana ayo mafaranga twubake nta kindi kintu amafaranga bikora ngaha twerose kandi ivyo twabivanye kuva kere ko amafaranga abonetse rukubaka wowe uri mu bindi bintu vy'amamodoka ufise imodoka nshasha vrema imodoka kishore no kugenda ngaho bakakigonga ukitwa ko umuntu atigeze abora ryo dufise akamodoka kameze nkuko zana amafaranga twubake beje amafaranga na imodoka bene utundi tuntu nyene dukenewe nyene shaka je mvuze yuko rero amafaranga arayukubaka anya rero kuntu abagabo biganza abagabiki none biganza ku mafaranga atari kwawe none ndakubaza ikibazo kimwe amafaranga nyimba hari uguma kumuba mu mazi yo gupanga zana amafaranga umuntu yubake hamwe umuntu agira hataha hamwe n'umuntu ejo yopfa abana basigira bafise aho yo basi yari yo kuvuga ngo ucuyigura niba ibintu byo kurinda kubaka cyangwa kugura imodoka none iyo modoka gumuvuga ivyo gufashiki imodoka kutazigendera ari zibiri imodoka ni imodoka akamaro k'imbuga no gukuba nico kiragenda kandi kiragushikana yugiye zana amafaranga umuntu yubake niko ndakubwira ibintu kuma gwaza basi nabihejeje naho reka basi naco ngume ndabizi Pengu genda nenda kugururire niba bumva udashobora kuzana amafaranga umuntu akubaka ntihagire n'ikintu usubira kuvuga ugomba kukonteresha vuguruza zana amafaranga umuntu yubake ahateye ingorane nyene none wogira amafaranga gute ugaca uvuga ngo ugomba kugura imiduga wowe uri muri babagore babasireye kwini baguma bagenda cyangwa ufise ubungu mugendana ugomba ubugendeza muri reka basi ngume ndabizi zana amafaranga umuntu yubake reka ngume ndabizi uyabika gute nese wanje amafaranga nayo gute none arahindutse nese wanje amafaranga nayo wanje ugenda ukazire ubu rero ufise ivyo nanje mfise ivyo wanje tubigire umwe wese agira ibintu by'uwiwe ayumva ari amafaranga menshi ufise atari umuntu atazoro n'abandi bantu ngaho hari abantu bafise amafaranga asumbaye bafise amariyadi n'amariyadi zana amafaranga umuntu yubake mvyo ndiko ndakubwira ntuyaryamye ko muri urwo rujiko rwawe ngo ufise ibindi bintu ngo ufise nga zana amafaranga umuntu yubake genda beko zana amafaranga umuntu yubake kiretse nyimba cyataje mbufise ngaha muri uru rugo ari urumugabo niho uciye akoresha ushaka nkabwa amafaranga ari wandi ndakubwiye atane nta mafaranga yiwawe ufise amafaranga yo mujyanga ahubwo nyine kuba ufise amafaranga waranyegeje ukwiye kuja mugasha woja mugasho nyene woja mugasho ngende mugasho ku mafaranga yanje nta mafaranga yiwawe ufise jewe ayi wanje yose ko nazinye yose nkasasa ngaho nkakere wowe ufise ibindi kumva ufise yandi mabanga nibaza ngo njyamanye n'umugore ngo twumvikane ibintu byose kumva ufise amabanga n'ibindi bintu tangiye Nikurani kamenye ngawe baze ngo ni ibintu biryohe. Be utaguye no kuvuga umbege yako baba franga ni frange. Ni frange raba na micro nese fone no.
ya nta prank biraboneka ko yafise birasa no urasa je kandi je burya je naje kubana babwiye ko ufise ibintu ufise baba batazi neza unyegeze ibi urafise amafaranga ntugirisha people ayo wari wamundi bereke kwimana kibura kunda mahera be nayukunda we nkunda yiwanje apana y'uwundi muntu je ndabizi yuko babimbwiye kandi wenda nzi ko ufise amafaranga unyegeze barabimbwiye yuko wewe ufise amafaranga unyegeze barabimbwiye kugira abantu ntibavuga uwo muntu ntabizi yuko ufise amafaranga anyegeza nini Niyarasi yabikubwiye nk'umuntu wewe yo gufatira k'inkondazi wavuga ni woyeme asama ntazo kujemo manda iyo bit uri kwibonane ngo nkubite turangiza umwaka bivunga mu mugabo kunakunda mahera je ndayakunda umuntu atayakunda ntantera ibuye je ndi umunyamwaro inyabihanga n'imvugo ndakunda mahera gose kunsumbya hari umuntu wese ufite amafaranga gukunda umugore niwe umugore akunda amafaranga gose nta muntu w'umugabo yokunda amafaranga gusumba umugore. Okay, sara mutsara abantu bawe. Nungutiki ndashaka ndakurabe nk'unoronka amafaranga menshi kuri ndakumbwira ngo programme zo wakaye nanje mfite wanje. Imana ishimwe kubita no posting ariko ndakunda kugitsa kuri. Tabyo posting. Yirevye no posting naho baba. Sawa naje. Naguma ndakugitsa kuri. Nejo bundi. Kandi bije ngaho hari ibibazo ni prank biri kumba ndiko ndakwiga. Aha nagusomye numvise ko ufise ibindi bintu ufise ahantu umuntu atazi kandi ubaye n'umwe ushobora kubigwa ko nkasanga n'umuyoro nkabiba biterurire rimwe umva ndakubwiye amafaranga je ndayakunda sawa nyimba utayakunda okay sawa nanje iyi prank nashaka kwigisha abantu ingo usanga umugore n'umugabo barutse amafaranga babura ico kuyakora baharira ku cyo kuyakora kuko kame ntoronka amafaranga menshi projet ya mbere beyo kuvuga ngo ngombe nguri imodoka ugomba kwinjirira abantu umuntu abiri ivyo ashaka usanzwe bisa kandi ugende jewe kwa mfano jewe sinovuga ngo ngombe mbade mindimo kwamba nayihinduye kera mbwa fuko bandikindi hama ikindi naco mugabo uraberewe kweli ego je ndaberewe reka je mfise imyaka mike imyaka yo kubirwa ndacayifise imyaka 20 abakunzi bawe rero burya abakunzi ubu unye abakunzi tuzohurira 2026 tuzohurira 2026 azora umwaka wo kuryoherwa muzoryohe kuko musanze jewe sindigera wabanyoteje na prank je nciye mvuga atereka mfutururiye nta kintu aberetse ntaco niza nyine prank z'abagore umbe nabwire musanze uyu mwaka rero uza ngara abagabo ko bakumvanye inoti mama we kakunshira muje mvuga ijambo n'umuntu mugabo uyu mwaka ngereyo kubereka jewe wanyawe ni musanze je sindaronka umwanya wanje nagombe ndabereka amateka yanje n'impano mfise ngene zimeze mwene data catwarinda bicobe ibintu byo kugoyagoye hama uyu mwaka nayo nari ntanguye kubereka amateka umwaka uciye uhere umwaka nayo mwenga barawunyaruki ariko umwaka uza hazoca uwambaye 26 itavyaye inyana izovyarishura gusa ico nzi gusa izovyara nta ngumbi izobamwo izovyara tu urumva ni moto chini nico gituma turasengera n'abantu bose bariko baradukurikirana bashaka gukora ibintu bitakunze muri uno mwaka bikunde mwaka uza mu izina rya Yesu tugomba kuzodufise intaye nyinshi kandi imana izobiri hari wanshinga intaye ryari ngo unyingora afitsinda yo nanze ngo mu nkubita musanze kwa ntarakubita no matama ndiko ndagira imyaka ibireze ntagukubise ndiko ndifata nabibuye kusanze ariko umugabo wahetse ngo mbe umuntu atangwa gukubita umugore ryari harageze umugore rega bisaye ko musanga kumubita ceke imyaka ibiri ubu harageze sawa tugesezerera abantu namudafite babwira n'uburyo ndabwira mwarakoze abantu twakoranye mwadukurikiranye kuri solution couple cyane niho twabonye urukundo tutari tubwiye tubona abakunzi bashasha kuri solution couple burya solution couple ni shasha nico gituma ariyo mpereyeko rero mwarakoze kudufollowinga mwarakoze kuko ibyo twagiye turakora ama prank ama vlog
ibiganiro amaje n'ibindi bitandukanye ariko kandi turagiriye ko dusaba ikigongwe abantu twagiriye amapranke kuri ino channel bakaba barakumbure batandukanye I'm very sorry ndibuka twarakore Constance Mimi Mireye Kan Smash Diera Lacia bonabonga bafiko hanze nawo basef n'abandi I'm very sorry ntabwo yari impamvu yo kubabaza no kubatsitaza ariko ari just kugira turyoshe entertainment canke turuhura bari mu bibazo bitandukanye nico gituma umwakuza prank zozo nzokora zibarika akasa mutwe ngomba mve mu muryango nkorera abandi nabo mwitegure abandi hanze y'umuryango mwitegure mu mabarabara mu rushengero mu isoko mu kabare mu ishengero hose mwarakoze kudukunda hama uyu mugore wanje warakoze kubana nanje mukunzi wakoze kubana nanje mu bikorwa bya misi yose ariko hamara amaje ngo ndiko nukwanga nje nshize ibintu tuko turavuga ijambo gatanga